bigoye biraje byo kuguhinduza, ariko mwifurije kuzorera Imana Pawulo. Mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana irakoze cyane kuba uyu mwanya umunsi mukuru tugiriye, kuba turi imbere yayo mu butumwa bwiza. Turashimiye Imana kandi turashimiye n'ababyeyi b'ishengero baduhaye umwanya kugira ngo dushishikare gusangira ijambo ry'Imana hamwe na bene data twese. Imana nibahezagire kandi batuzigamire. Je bababwiye ko nitwa Barnabe Baranyidetse, mvuka ku Rulimbi aho hakurya y'iyi komine. Hanyuma hano nari maze kuhaza kera, ariko naci iruhande ndengana, nari sanzwe ndahazi. Mumba rero gufata akanya nshimira Imana, shimire n'ubutumire twaronse bwa korale Nyakarambo iri Bujumbura. Dushimire abarongozi batwiyumviriye ko iyi programa si ya vuba, yagiye ihura n'izindi programa zitari zike, ariko haragera igihe birakunda. Imana yarakoze, yadufashije tukaza tubabaririmbyi batari bake n'abakozi b'Imana dufatanije gushigikira bino bikorwa. Turayishimiye, Imana yabikoze tugashika hano amahoro. None rero hamwe na bene data bose turabashimiye barongozi kuri ubutumire, kandi Imana cyane cyane yabigeze. Hari impamvu. Ikindi gihe kimwe natumiwe kuja kuvuga ubutumwa bita mu Cibitoke ca Rugombo mu Nyamagana. Hanyuma rero iyi Imana yanyigishirije ijambo rivuga yuko Imana ibi bikorwa byayo irabihagararira, kandi urutonde rwose ruba ruriko ruraba Imana iba yarugeze. Rero umwanya wo kuba imbere y'Imana, umwanya wo kumva indirimbo, umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, uha agaciro, biha agaciro cyane kuko Imana ibirimo. Narabibonye ndatangara. Nuko twariko turashima ubutumire, twongera dushima Imana yadushikanye amahoro. Hanyuma tugomba kubandanya tuvuga ijambo ry'Imana Imana yaduhaye. Imana nishimwe. Ni by'ukuri ndafise ubutumwa Imana yampaye bwo kubwira ishengero ry'uno munsi. Nihereye ko kandi buraba umuntu uwo ari we wese. Tubusome mu gitabo cyitwa icete cyanditswe na Pawulo yandikira Timoteyo ca kabiri, mu bice 4 turabe umurongo w'ijambo ry'Imana. Turafise intasho za bene data, ibikorwa byinshi aho i Bujumbura. Ngo dukorana ibikorwa rero muri rishengero rya Kiremba, rya Pentecote Kiremba. Twarabasezeye turababwira ko tuzoba turi ino mu bikorwa. Twatuganye na korale Nyakarambo, baradutumye intasho, baratubwira ngo tuzobatashe. Harimo abo mu ishengero hirya no hino, efi Kiremba, muri Mugamba, muri Cunamwe, muri za Matana hariya. Ni umugwi w'abantu batari bake, usanga tugira inama tugategura ibikorwa by'ishengero tuba turiko turakora. Iyo umwe agiye arasezera abandi. Hari abari iyo za Matana ku Ruzira, hari abari mu Mugamba, hari abari mu Bubirigi, hari abari hehe.
abo bose urumva turasezerana rero tugatumana intasho. Turabaha intasho rero za bene data babakunda babasengera dukorana ibikorwa by'Imana, nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ndabaha intasho zo mu rugo iwanje, umfasoni n'abana 8 barantumye intasho, kandi uno munsi mfise umunsi mukuru dasanzwe aho umwana agira kabiri aza kubatirizwa hari Bujumbura. Uyu munsi bari mu rubanza hano bita mu Gishingano, ni hafi ya Homba. Uw'imfura yamaze kubatirizwa haciye ihesi kinini. Ndabishimira Imana ko abana barakuze, barumviriza bakaraba intahe, bakarumva ubutumwa, tugasenga bagahitamo batereka twige igice cy'ijambo ry'Imana hanyuma tubatirizwe. Naje kabishima. None rero uno munsi urumva umwana agira kabiri araza kubatirizwa, Imana nishimwe. Cyo akadushishikara neza iby'agakiza. Nuko rero mwashitse mu ijambo ry'Imana mu rupapuro rw'Amateraniro 43. Muri uwo muryango wanjye rero barantumye intasho, nibaza ko nazibahaye, nimuzakire. Tumerewe neza, turashima Imana, Yesu arahari. Nuko twahi Bujumbura muri quartier ya Gihosha, kaze kuturamutsa bene data bazoba bahashitse, ahantu bita ku matafari, bamwe baca bahamenya. Yesu nashimwe. Niho muri turabe, Imana nishimwe. Bari baje gukorana amurete yarimo, webugera niho yaza, hatumwe Imana. nariko ndasenga mu cyumba cy'amasengesho cy'umunsi wanje,
ndiko ndasenga nezerewe muri mpemu yera. Muriko muranyumva? Ndasenga ndumva nagukiwe, maze ndafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ngifukamye, ndahagarika ndazingura Bibiliya, mpabwa n'Imana iri jambo rya y'ikicete ca kabiri candikiwe Timoteyo, bice 4 ku murongo wa 3. Numvijwe mu mutima rimbwira ko iryo jambo nzorivuga ikanga, mugabo nta bindi. Murabyumva neza? Ngarukirije ngaho. Murabona ko Imana yamuhaye akanya ko kurivuga. Ko byagenze ntakoze. Icyo nzi nuko mpagaze imbere yanyu ndababwire iryo jambo. Imana nishimye. Hallelujah. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana nzima, muryumvirize. Si rya mbere muri somye, mugabo umukozi w'Imana wo muri Amerika yaravuga ngo uyu n'umunsi mushasha. Niwugurura umutima wawe iri jambo atari rishasha urisoma, rirakubera rishasha rigushikana ahantu hashasha. Mugani wugara ugumaho nyene. Umukozi w'Imana aje kutubwira ijambo ryo kwemerana. Mu mutima wanje ndarira mosozi agatemba nkihanagura. Iyo ndiko nitegereza ibintu biri mu ishengero, mu baririmbyi, mu bakozi b'Imana, mu bantu babana hariya mu kibano batandukanye. Kuko ubumwe bwa mpemu yera bwaratosekaye. Urukundo rw'Imana rwaratosekaye. Kandi birababaje. Twicaye imbere y'Imana dusenga, tusigaye tumeze bamwe nk'abafarisayo. Turaba abagenzi aho kwiraba twebwe ubwacu. Ariko hari ijambo Imana yaduhaye ivuga ngo twemerane. Reka twongere kuririkurikira. Some kandi ndumva muri kumviriza. Ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocira kwiteka abazoba bariho n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Mwibuke impanuro Imana yaduhaye ejo iciye mu mukozi w'Imana, umubyeyi wacu. Ati mwebwe abantu twiteze kuzogaruka, kuzohishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu yatubwiye ngo ntimurenze urugero. Abari ngaho ku mugoroba ejo ni byinshi, ariko ndabyibukije n'iri jambo rivuga ngo no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Kubera izi mpamvu z'uko twiteze Imana izoza kudujana mu ijuru, bene data, hari hirya dutegerezwa guhindura. Niko canke siko? Hariho uko dutegerezwa kumera. Niko canke siko? Hariho imvugo dutegerezwa kuvuga. Niko canke siko? Hariho kuyaga kwiwacu dutegerezwa kuyaga, kuko twiteze umwami. Imana nishimye. Twiteze umwami ashobora kuza mu minota 5 iri imbere. Ashobora kuza ku mugoroba. Ashobora kuzoza twese twarapfuye tutakiriho harabandi. Ibyo ntibiturabe by'ibihe si byacu. Icyo tuzi twiteze umwami. Tumanukire ku murongo wa 2.
uvuge ijambo ry'Imana uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane wihanize, uhanure ukwihangana kose no mu kwigisha. Dusome rero umurongo wa 3, ijambo mfise rivuga ngo igihe kiza cyangwa igihe kizoza. Niryo jambo mfise. Kimeze gute? Twogihagaramo gute? Twobaho gute nk'abana b'Imana? Cyangwa kimeze gute? Nahishuriwe n'Imana iri jambo numva riramfashe mu mutima cyane. Soma, kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kumeze gute. Kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima. Ndasubiramo n'iri jambo Imana yampaye. Hari igihe kiri imbere bungere bazezwa shengero bakozi b'Imana baririmbyi basenzi Imana yanyibukije iri jambo nabo barisomye. Hari igihe kiri imbere cyangwa ngira twaragishitsemo muraraba neza. Abantu bamwe cyangwa benshi batazokwemera kumva ukwigisha. Iki gihe ni kibi cyane. Bakoranye nk'uko ari benshi mugabo batagomba kumva ukwigisha kuzima. Icyo gihe kizoza. Imana idufashe kandi nikiri kure. Genda kibona turiko turagishiramo amano cyangwa kuguru kwa mbere. Imana nishimwe. Igihe kiri imbere bakozi b'Imana baririmbyi. Imana yabwiye ngo ndababwire ko abantu bagiye kwanga kwigisha kuzima. Imana nidufashe. Iyo mbanze some neza. Imana nishimwe. Ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezera bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri. Bazozibira bakurikira imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe. Imana nishimwe. Mana data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Ndaguhamagaye data kuko ari wowe wabigeze, none nubishitse kuri bene data, ku bakozi, ku ishengero, kuri aka karere k'Ikamba. Ijambo ushaka urisigurire neza umuntu wese ari hano, asobanukirwe, atahure le message du Seigneur Tout-Puissant. Haleluya. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Fise umuriro nyaka cyane, umuriro nyakamo, kuko nifuza ko ishengero ry'Imana turi kumwe no mwanya ritoba muri ubu buzimire bw'abantu bazoba bafise amatwi abarya, kuko bagomba inyoma, batagomba kwigisha kuzima, ariko bifuza ukwigisha gupfuye, kutari n'ubugingo, kwaboze, ataco kuzana. Imana idutabare. Numva ijambo ry'Imana, numva ishaka rinjya mu mutima ryo kubwira ubutumwa ubwoko bw'Imana.
bagomba bamenye igihe bahagazemwo bahagarare neza. Siko tumeze twese. Amen. Tugomba ko abantu bamenye igihe barimo babitahure, kuko Imana yabishatse ko abantu bamenye igihe barimo. Imana nitugire neza. Yesu nashimwe. Iki gihe turimo ndiko ndakiraba mu mirwi yose abantu turiho, benshi bariko baramukwigisha kuzima. Sinzi ko ariko nawe mubibona. Igihe tugezemo abantu benshi bariko baramukwigisha kuzima, mbere baratinya, mbere bamwe mu bakozi b'Imana kwinjira mu bigisha iby'ubuzima mu burere bumwe bumwe. Sinzi ngaha sinzi hehe, ariko ico niko ndabona igihe kizoza abantu bazoba badashaka kumva kwigisha kuzima, kuko amatwi yabo azoba barya abaririki, nuko bumvise ubutumwa bubabuza kwifata nk'ab'isi, bubabuza kwambara nk'ab'isi, bubabuza kwifata nk'ab'isi, bubabuza kubana nk'ab'isi. Bumva ubutumwa bakubwira guhinduka. Icete Petero yandikiwe kiravuga ngo twebwe turi ubwoko bw'Imana, turi hangagira dukoranje kuba abami n'abaherezi. Kera nta bantu twarimwo, ariko none turi abana b'Imana. Imana nishimye. Narabyumvise mu mutima. Uyu munsi uri kubabwira abantu buye bakaboregwe, bakumva umenye uri kurabagora, ko ariko baratambukira mu gihe cyo gutunga kwigisha kuzima. Uri kubabwira guhera ibito wize, wumva umenye uri kurabarusha mwarimu nawe, pastori nawe, kuko bariko baratambukira mu gihe cyo gutunga kwigisha kuzima. Bagiye kwambara impuzu zibakwiye, bakubwira ngo ntugezweho, wowe ibihe byaragusize, kuko batambukiye mu gihe cy'igitari cyo kumva kwigisha kuzima. Niko Imana numva ibwira mu mutima ngo ndababwire igihe kizoza abantu ntibazoba bifuza kumva kwigisha kuzima. Ugwaruka uzorubwira rutima urimo muri kera, twebwe ibihe tugeze mu bimeze uko. Niko bimeze uko nyine. Igihe kiza ukwigisha kuzima kugiye kubura ikibanza mu bantu benshi. Imana yo mu ijuru itugirira ubuntu. Imana yo mu ijuru itugirira imbabazi. Haleluya. Yego cyane. Uyu munsi uri kubabwira umugabo n'umugore ko bakwiye kubana nk'abana b'Imana neza. Ukabwira umugabo uti wa mugabo we, ntugende usaba imbabazi, imbabazi zirubaka. Wa mukenyezi we, ntugende usaba imbabazi, imbabazi zirubaka. Mungu umenye uri kurabagora, kuko igihe tugezemo kimeze uko nyene. Ukwigisha kuzima yo kuratakaza ikibanza. Imana itugirire neza. Amen, amen. Imana nishimwe. Imana nitugirire neza. Uyu munsi urazi urwaruka aho rugeze, urazi abakenyezi aho bageze, urazi ibihe turimo ngaho mu bisagara, kandi naho iwanyu ni mu bisagara. Ubu igisagara cyakwiye hose, kiri hose. Urabona ko inyigisho zizima zitakigira ikibanza kininiya ziriko zirigizwayo, hariko hazanywe ibitagira ubuzima, kandi abantu barabinezerewe kuko bihuje n'ibyo bifuza. Imana nitugirire neza. Imana nidutabare cyane. Yesu nadutabare. Uyu munsi uri kurabwira abakenyezi n'abigeme kwambara impuzu zitababana ngo zerekane ingingo zabo, bakubwira kuri kuradoza, bamwe bakubwira ngo ntuzigisheko, abandi bakakuraba nabi, kuri kurabavogere wiki, kuri kurabinjira mu buzima. Niko
ahubwo nta kwigisha kuzima bagishaka, bagomba kwigisha kwa gisasi, kwa kino gihe, kw'ibintu bigezweho by'ibinyamuraya, siko byi muri Amerika, sibyo mushaka, siko none sibyo bishatsi birebire y'abazungu, sibyo mushaka, sibyo bibageza, sibyo bishatsi yirabura itagira n'indi, sibyo bibakwega bya gisasi. Ariko Yesu yantumye ndababwira, mwatakaje kwigisha kuzima mugira mujane n'inyigisho zizimiza, kandi nta n'ubwo mudashira muzobona. Ariko ko yabiduhishuye biracakunda ko tufata akandi tugahinduka tukagaruka ku Mana. Haleluya! Imana nishimwe, Imana nishimwe. Uyu munsi ndabivuga munabyumva mu mutima, uri kurabwira abapfasoni uti ibyo by'amapure nimubireke, ibyo bintu by'amafondote yarunze nimubireke. Ejo ugasanga bisinzisa n'umutugutu hirya y'ejo y'agahama, sinzi ko nabivuze ko umutugutu n'agahama ni bimwe, hirya y'ejo ya bleu, hirya y'ejo ya orange, ikindi bihira jaune. Umuntu w'umukizi ugasanga arahindagurika, ndabibona, mwe ntimuhora mubibona, cyane cyane hepfo cyangwa hirya mu bisagara, n'ibinyaburaya n'ibizungu no kugabanya intuguta, siko ni ukuvuga ngo ntimuyagayaga ibivutavuta, siko mubivuga. Yo mwatakaje ukwigisha kuzima, mwirukiye imigani y'abakera y'abakecuru, imigani bibyabyo, imigani gize, imigani y'ibinyoma. Imana idufashe cyane. Muriko muranyumva? Turi kumwe inyuma, turi kumwe. Fise ubutumwa kuko igihe kizoza abantu natwebwe turi abantu, siko bazoba badashaka kwigisha kuzima, ariko umukobwa tw'abarya bazokwirundabiriza abantu bavuga ngo cakira umugisha, muri beza, muraryoshe. Mbega niki kiryosha? Si umuriro wa mwemye? Abandi bazoga ngo muri beza kuko bagomba ibindi canke ibindi nta byose. Ariko icyo ngomba kukubwira, ubwiza buca mu kanwa, ubwiza bw'umukristo buca muri mpemu yera, si koti, si biro binini, si modokari nziza. Oya, ubwiza bw'umukristo buca muri mpemu yera, akumva yahindutse, akumva akunda inyigisho z'inzima, agasuzugura umubiri, agakunda ijuru. Amen. Agasuzugura kamere n'ibikaryohera, agakunda mpemu yera n'imuryohera. Agasuzugura urwango, akarondera ukuri n'ukugororoka. Mu Baroma 14 ubwami bwo mu ijuru ngo ni ukugororoka. Amen. N'amahoro, akarondera amahoro mu rugo rwiwe, akarondera amahoro muri korali, akarondera amahoro kuri bene se babana. Ariko uyu munsi babwiza ukuri, hari abantu benshi buzuye mu bice bitandukanye, mu ngero zitandukanye, bagendana amayeri. Abantu bo kumusama tugiye ngo reka ako kenge, niko reka ayo mayeri. Mbabwira yuko jyewe mpemu yampishuriye ko abantu benshi bagendana amayeri, y'abantu benshi bahari ndani. Uya mukenyezi akanga mukenyezi mugenzi we, mugakorera abarundi bameze kuri nyine tumeze, ntahangwa ku rurimi, ikirenge kiriho aca yihorera, akaza ngaha muri korali. Reka ayo mayeri, mugana we ayagenderamo. None uwo muntu yoryoha gute? Amen. Ndifuza kubw'imbabazi z'Imana no kwitega ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, amayeri asohoke mu izina rya Yesu Kristo, urwango rusohoke mu izina rya Yesu Kristo, urukundo rwinjire.
ureke wumve kwigisha kuzima, unegure amayeri, ushire ukuri no kugororoka, ushire amahoro ava ku Mana, kuko ubwami bwo mw'ijuru dutegereje n'ukuri no kugororoka n'amahoro bye muri mpemu yera. Imana nishimwe, Imana nishimwe, iragahabwa icyubahiro, Imana iragahabwa icyubahiro, kuko ifuza ko ishengero ryo ikabanka mbere n'abandi bose bovyumva ko bareka amayeri. Ndikumva mu mutima mpema mbira ko abantu benshi bafise amayeri, akayigoka indani hariya murakabona hari inzigo, hari inzigo. Reka ayo mayeri, kuko igihe kiza abantu bazaba biryohererwa n'amayeri gusa, ibintu bibaryohera, ariko twebwe twabwiwe n'abakozi b'Imana kuvuga ijambo ry'Imana tudacishije iruhande. Tuzobabwira ubutumwa bwiza bubohora, tuzobubabwira. Niwashima amayeri ugendane nayo, niwashima guhinduka ugaruke, niwahera iby'ibinyoma bireke ugaruke ku kuri kugororoka. Imana ikubwire neza, yewe muntu uri kuranyumva ukamugendera mu mayeri, ndaguhebuje. Igihe kiza kandi kirashitse, abasenga Imana mukuri bazosenga Data mu mpemu no mukuri, kandi Imana izobumva. Ariko icyo gihe hari abandi bazoba bari mu bintu byo kwigombera abantu bababwira ibyo kumererwa neza gusa. Dufise ingorane, biratugora kubwira abantu guheba gusiga amakanka mu mishatsi. Je birangora, ariko ndabivuga kuko ndazi ugiye kubibwira uriya fasoni ntagire ubuntu n'Imana mbayo twampanye. Kontagite aragorana kuko tutambukiye mu gihe cy'aho abantu bakeneye babwira ibyo bashaka. Birangora kujya kubwira uriya muntu niyo jipo kumenya yabanye gose. Abo byorohera nabishishikana byo nzogerageza ngo kunyerera ingora, kuko nziko nabibwira uriya muntu niyo muri yakarama rikora urwanga rutanguye, ariko sizobitinya. Nzabikubwira kandi mugwa neza, niyoroheje cyane. Coba Imana ikabakura muri icyo gihe turiko turatambukiramo. Yemwe bagabo, yemwe bagore, yemwe kwaruka, duhunga icyo gihe twinjiye muri mpemu yera. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire. Weho ushishikare kuvuga ubutumwa bwiza, ukovye cyane, uhora ugavye, uhora ugizeye, uhora ugavye mu gihe no muki, uhora ugizeye, urindiriye ku mwami wacu ashika kuguhimera. Abagusuzugura ntunabyumve, abagufata uko bashaka ntacyo bazoguha, ariko uzoguha uhora ugavye, umurindiriye, uvuga ubutumwa bwiza, wumvuga ubutumwa atagira ubwoba, ubwira abantu kugororoka. Yewe wa mwana ubwira umugore wawe kugororoka, yewe wa mugore ubwira umugabo wawe kugororoka, yewe n'abantu ufise imibano mibi genda mubwira imibano yo kugororoka n'amahoro. Genda mwemerane, genda muvuga ubutumwa, muhindure abantu bagira badumbukire mu gihe cy'inyigisho zihuye n'ibyo bifuza. Ejo haza niho turi, ariko ndakwifuriza wewe kutazojana nabyo, ko bazoba bakurikiye imigani y'ibinyoma. Imana iduhezagire. Pawulo arangije avuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo. Nabasabe mumfashe gatoya.
aba musicien mukimukandirimbira ka kanini gatonya narwanye intambara nziza narangije urugendo ibisigaye mbikiwe ibisigaye mbikiwe igitsina cyo kugororoka icy'umwami Yesu azomara kuri wawe narwanye intambara nziza. Haleluya. Ndakubwije ukuri nanze ngo muriguru azosimbagurika azonezerwa azobahejeje azobashite avuga ati je igihe kibi cyangwa ndakwifurije udatwagwa n'igihe kibi. Amen. Kunya ako gakiza watanguranye kuko ibihe bigoye biraje byo kuguhinduza ariko nkwifurije kuzorera Imana Pawulo ariko aririmba nawe waririmbye ngo bitari biryoshe nokura zo ariko aririmba ati nagwanye intambara nziza zo mu rugo zo mu bakazana zo mu babuzukuru narangije urugendo. Amen. Abadandaza hariya nagwanye intambara nziza zo gutanga ibikwiye abandi biba narangije urugendo. Amen. Nagwanye intambara nziza zo kutimana no gutambara nabi narangije urugendo. Yesu nabahezagire bwoko bw'Imana nzima turi hangagera turabanuriwe gukwaho twashiriwe ku binyego y'uhoraho nimwishushane n'iby'iki gihe ntimusa nabi isi basa nabi tubasengere ibihano. Mana nibahezagire turangize dushishikare kumva amajambo n'ubutumwa rero Imana yampaye mumenye igihe tugeze mu kije kimeze gite.
bantu mugora abarongozi mu makorale cyangwa mu ishengero si bindi ni igihe ukwigisha kuzima urakigushaka. Reka nimugumye kwigisha kuzima, imigani y'ibinyoma muyireke, ivy'iki gihe mubireke, muzoshike mu ijuru, muzoririmbane n'abandi bera muti twagwanye intambara nziza, twarangije urugendo. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane, Imana urakoze.